Ngire mvuge n'umunsi bishobora kuzoshavuza bamwe mugabo bigatahura abandi, ariko abantu bazobitahura n'abantu birirwa ku buzi, birirwa bakora, ariko uwibaza ko gukora iminsi yose canke kuruha kenshi ariho hava bizomurakaza gato. Hello bakunzi ba BA Media, ni Christabella Munezero, ni muri vya biyago twama tubaganirira. Kenshi muramaze kubona yuko hariho abantu birirwa mu mitigito, kirasiko ataha yarushe ari fatigue, ukavuga ati sha urya bararonka ama occupation abandi bo birirwa ahantu ku buzi canke iki, mugo ugasanga icinyegeje muri bo nibo bakizi. Ni ukuvuga ko bidasigura ko umuntu uko yama ariko ariruka, uko yama ariko arakora atari vyo bizana umusaruro. Uwo munsi rero nico kiyago tuvugane ko karibu cane. Nkuko nariko ndabibabwira, hari abantu bibaza yuko imisi yose kuba uri occupé, kuba uri busy imisi yose bisigura ko nk'abakubona bakavuga ati sha urya muntu arafise ama occupation menshi, yama ariko ariruka, urya we caraciyemwo. Mugo ugasanga hariho abantu benshi bazinduka 5 du matin bagataha même 20 heures ku mugoroba, bagataha barushe, mugo ugasanga nta musaruro. Ati none ni kubera iki? Hariho aboca bibaza ati wayi ko bavuga ati ukuruha niho hava inyishu nziza, ukoresheje ama information uronka, ati none biva kuki? Ikintu ca mbere nibaza ko bivako, kandi bivanye n'ivyo tuba twaragize ko ama recherche, abantu tuba twaraganiriye, hariho abashira inguvu zabo mu bintu bitari vyo, ugasanga ego urakoresheje inguvu zawe mugabo wiyoriense nabi, ugiye mu bintu bitaguha inguvu, ugasanga wirirwa warushe, mugabo ukarondera après une année ati none jewe ico noba narasavinze canke noba naragize mu mantuze emisi, ugasanga mbere ahubwo hakuriye n'ibindi, kuko kuruha utari burekipere, umva uruha ataco uronka ahantu heza ngo urekipere, ugasanga mbere wararushe, yo kugukiza vyakuzaniye n'izindi ngorane. Abantu benshi bibaza yuko gukoresha inguvu nyinshi ariko kuronka, mugabo bivana n'ivyo biyoriensemo. Nk'ubu par exemple dusuppose yuko barya bakarani, urabona barya bakarani baterera ibintu, bafasha abandi bantu ibintu, urabona barya nibo bakoresha inguvu cane, ariko ugiye kuraba nibo baruha kandi bakoresha inguvu nyinshi, ariko sibo baronka gusumba abandi. Donc il faut ko turaba yuko ivyo turiko turiyorientamo tutazosanga za nguvu turiko turashiramo yaho kuduha umusaruro, ahubwo bitugena za nguvu ziwacu. Twasanze hanini kuronka canke kureyisisa mu buzima canke gushiramo inguvu, iyo ushizemo inguvu ata buryo washizemwo bica bimfanguye. Muhava muvuga ngo ni uburyo ngo bw'amafaranga canke oya, burya gutekereza mu mutwe ava yuko ukora ikintu biraguha intumbero y'ivyo ugira ubwira, ugasanga wariye vya bintu wari gushiramo inguvu, donc kuba forte, ukumva yuko umengo nivyo bigwa, canke ukavuga ati kuko iki kintu ndagifise mu mwanya mwereka ndacibandireko, ugasanga nta tete wakoresheje, naho nyene uca usanga ari umunaniro wagusa, ugasanga ntugeze ureyisisa. Rero ivyo kenshi uca usanga hariho abantu bakubwira inyuma y'umunsi ati ndarushe numva ndushe, mugo ugasanga nta kintu kiboneka kirekire yoba yagize kimuruhisha. Ego naho atoba yagiye ahantu arashobora kuruha ariko arakoresha, ugakora ikintu mugo ukagira réussite, mugo ugasanga umuntu arakubwira ati ndarushe, mugo ugasanga ikintu nta kintu na kimwe yigeze akora. Donc yashizemwo umubiri, ego umubiri wewe wiconcentre muri ico kintu, mugabo nta tete yigeze akoresha, ntaho yigeze ashika. Donc twumve ko gushiramo inguvu twibagiye uburyo atari amafaranga gusa, uburyo ni ukuvuga tete, donc dukoresha umutwe. Hariho abandi bantu, umugwi w'abantu bama barusha, mugabo ugasanga vraiment biruka mu bintu vyinshi, ugasanga nk'ubu 10 heures nzoba ndi kuri iki, 14 heures nzoba ndi kuri iki, 17 heures canja muri ibi, après yaho hari iyindi programme afise, ugasanga vraiment yarushe kubera yagiye hariya na hariya, mugabo muri ivyo vyose nta kintu cabaye full, ntaco yakoze ngo agiheze, ugasanga vyose yabiteye amoitié. Ni ukuvuga mu kugira bimusa azobivyuzuze bimusa uwundi mwanya w'ikindi gihe izindi nguvu. Donc nitwige gukora ikintu twibandiye ku kintu, twige gukora gihere, kubera ko hari igihe usanga uriko uratatamba gutyo muri vyinshi, ugasanga nta na kimwe wigeze ushirako. Muri ico gihe rero hariho abantu bahofura ukuri, ugasanga bumva yuko kuba bizi muri biriya ikindi akijemwo, ugasanga iki moitié hariya ni moitié, hariya ni nta kintu na kimwe yigeze akora ngo gishike. Donc iyo uriko urakora ikintu utegura ikintu gikorwa giheze, kandi kuko ugihejeje niho ubona gutandukira ibindi. Sino ugize ati
bavuga gute mu kirundi cyiza bavuga ngo za hose ntibikunda kubera bicaye kugora nirira umwanya ingufu ugaca usanga nta kintu na kimwe wigeze ukora ngo gishike byose bikoze hamwe. Hariho abandi bantu bama bari bize bariko bakorera abandi ugasanga bariko bahayariza rêve z'abandi bantu, ugasanga uri mu kazi vraiment uraruha mugabo uruhira abantu batagushimira, ukorera abantu batakugururira iyindi miryango yo kwiyumvira nawe kazoza kawe, ugasanga ko kuntu batigera bakumotiva mu bintu uriko urakora kandi uriko ubakorera ibintu by'abandi. Aha tuca tuja mu bantu directement tuca twumva abantu dukorera abandi. Uriko urakorera umuntu ntiyigera agushimira, ntiyigera akumotiva, ntiyigera kwereka izindi nzira kugira Jean wuguruke akamara iwawe iki nuko ikora neza, iki nivyagenze uko, wama uriko urashiramwo inguvu kugira Jean bakuvalidira ibintu. Donc ivyo bikugirira umuruho wo kuruhira abandi muga ntibizigera bikugirira Jean réussite muri wewe ngo nawe ugire aho wishikanye. Kandi ivyo birababaza kandi bishikira benshi abantu bakora ubuzi bw'abandi baca babimenya kuko ni gako uzobona. Bon ego hariho abashima muga ni gako uzobona umuntu yagushimiye dusipoze ntiyagushimiye kuvuga mugabo Jean aragushimira aravuga ati wewe warakoze il faut que vraiment ego hariho abantu baba boss bugurutse ugasanga arakora uramukorera ibintu mugabo akabona yuko niva guhembamwo canke iki bitazogushikana hanze akakubwira ati kuri kurakora ngaha wankoreye neza vyagenze uko akakoriyanta mu bindi bintu cyangwa ugasanga ari umugose akubwira ati ko ngaha ukora uku kandi uruha bivanye nuko reka ndakudugirize cane ndaguha uwundi mwanya ukore nawe ivy'iwawe witeze imbere ugire nawe uzoshira. Hariho abandi ahubwo nawe ukora n'amandi masaha ugashirako batazigera bagushimira, donc ucuruha mu mutwe ati ngume nkora donc bamvalidire mugo ugasanga ivy'iwawe waravyibagiye uriko ukorera rêve z'abandi. Ikindi ni ikintu kitubuza gushikana ni kuregreta canke gucika intege. Hari igihe uba wifuza nawe ati ko nanje nakoreye abantu ifa ko nanje ngera kuri stade yo kwikorera canke kugira imigambi yanje mugabo ukabura amahoro ko yakutigeze ubona amahoro mu byo wakora canke ukavuga uti urumfete igihe nikiturindira. Donc imyaka iragenda ukagenda nawe urakura, hari igihe uza kubona yuko bitagikunda ukumva ko ata mahoro ukigira kuko deja wa mwanya wari kurarondera nawe wari gukoresha inguvu zawe, hari hageze gukoresha ibyo wasaruye ufise inguvu, hageze ko wifuka bukeye ugaca usanga nta mahoro ugendana kubera uba wumva ati nanje aho nakorereye abandi fuko nanje ngira ico nimariye mu ugasanga usigaye muri hoga, donc nta mahoro ufise ntubona iyo uhera. Aho rero nincagiye ni nka byari n'inama ndababwira ati mu biganiro byinshi twakoze twavuze ati nitwige gukoresha umwanya, twari dukwiye kwiga gukoresha umwanya n'amahirwe tukiyafite. Mu biganiro byinshi twagiye turayaga twaravuze yuko hariho abantu ama opportunity batayasizisa kandi bigishoboka ugasanga ugiye kuhogereta mu nyuma kandi atacu gihindura. Nico gituma nta mahoro ubukironse muri ubwo buzima busigaje kubera ko wamubona ko wacerewe kandi atacu uri buhindure. Muti none après y'ivyo vyose ko twavuze ko n'abakora cane atari bo baronka impembo nziza, muti none muri ivyo vyose twakora iki? Ijambo twohereza ko bisa nuko yoba ari nk'impanuro, nitwige gukora dukoresheje ubwenge. Avaye kwinjira mu kintu banza ugiharure ubona ati iki kintu ninakora ubu kizonzana umusaruro ubu, ninashiramo ingufu izi kizonzana umusaruro ubu. Apana kuruhisha amaboko n'amaguru mugabo utigeze ukoresha itete. Mu kirundi bavuga ngo umutwe urasara ukoresha amaguru ibirenge bikiruka. Donc mugabo urumva iyo udakuri kurakoresha mu mutwe niho uca usanga wa munaniro w'umubiri wakoresheje ingufu zawe mbwa ntiwigeze uraba ati none ko ndiko ndakora uku bizogenda gute. Donc tugiye gukoresha ubwenge, twige avaye kwinjira mu kintu tubanze tubone ugiharurire nawe uvuga uti nicantwara umwanya kikantwara izi nguvu nanje kizonyinjiriza iki. Hama tutibagiye n'abantu dukorera abandi ukaraba ati umuntu ninamukorera ngiye kumukorera kugira ndondere iki, ntugiye kumukorera imyaka yawe yose none ko ngiye kumukorera ndondera iki, eske ndondera base kugira nanje ngira aho nshitse, eske ndondera kugira experience muri iki kintu.
canke bimeze gute. Avant yuko twinjira mu kintu nobabwira yuko twobanza tukiyumvira tugakoresha itete turabe natwe ntituze dusange twaruhishije umubiri hama ngo tuzosange ico twari kuganya n'ico twataye. Murakoze.